aho nyene arabanyumba 10 urashobora ati jewe umuntu nimba kugira gukubite kwa swat bamubajije nabi swat wagiye giturumbuka niki wita kubaza nabi boss kubaza nabi niki wowe wita kubaza nabi uvyitiki kubaza nabi ni par exemple nk'ubu wagomba cyumbaza ati none nta mubajije ndamutu par exemple nk'ubu rero utafite ko amakuru cyane na munakurungitse ugacuvuza bati boss ngo umugore wawe yagiye ngo mbega umugore wawe mwashwanye biki kumenga urumva umbe yawe ugomba winje mu vie privée yawe gusa n'amakuru Urose amakuru rero uzogenda ufise amakuru 100% kuko ari abantu babesha ari umuntu wo muri Saudi ashaka kuvuga ati ngo kuze ari umuntu yarangiye amahera ufise gusa amahera bati ngo uranshorera naje ngene ndamuvumbure waje bati okay ngo sawa ugaca usanga ujya muntu gusa agomba aconganisha n'ujya muhungu ngo ugende utoze ko amakuru ushiseyo ugaca usanga ni swata uwo muntu rero bazabe nka Jewe umbwira ati boss ngo ari umukobwa ari muri Saudi yarakurungikiye amahera ngo bimeze gute vyovyo nare rero ikibazo ciwe naro yakubajije uko agaca kuvuga ngo ati jewe sindamuzi agaca gukubita ikofi urumva ko si bintu oya Jesse ndiko ndavuga muri kayo nuko nyene nico kimwe n'ivyo rero ari umuntu rero genda kumubaza ukafise ishavu nka zazindi za ntare agaca kumanagura aja kufyatagura agaca kono umubiri n'ibindi no kugira urwane ugira uko byagenze gute gasikirobera ya turi mu kirobera oya so bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije bivanye naho muri mwaramutse canke bwakeye ni Cousin John kandi imbere yanyu inyuma ya kamera ni Benisha hama si boss yaramutse ampamagara hano turi kuri biro yampamagaye sinzi icyo ashaka kumbwira nari mvuye mu bikorwa vya misi yose aciye anyicarika arashaka hari ico tuvugana cyashaka kuvugira imbere ya kamera sinzi cyari ico nkuko mwabibonye ntare ntakiri ku kazi ibikorwa vyaragwiriye dusigaye dukora cyane kubera aba presenter twace tuba bakeye gusa nyene turashima Imana ko biri kose hama boss yari cyo ashaka kuvugana natwe yashatse kuvugira imbere ya kamera sinzi cyo gituma twicaye ngaha anya je nari ndushe nari shaka gutaha vraiment gusa ariko nkuko murabizi abo boss ni mu boss reka twumvirize numve tukwakwanye kugira ngo nanje ntaye numva nibikorwa nananijwe nibikorwa kugira ngo nanje ntaye boss ni sawa poa kabisa muze neza namwe ego turashima uburuhe gusa bien uburuhe ego hama urazi icyatumye ngenda guhamagara kwanza sinuce ndabivuga ubwo nyene ariko mafata umwanya kugira iki ndagusigurire ukuntu tugiye gukora ndazi yuko bamwe ndabona ariko aradutuka ngo urabona ntare uramwirukanye ikibazo cy'abantu rero hari abantu bavuga ati nukweki baca masanga na inbox sinzi ko ntare bafise yigeze kuba afise abanani yiwe abasheri abanini n'ibindi urumva ariko barantuka bambwira ati nukweki bamwirukanye ntare ucumuri hamera yiwe fike twarabivuganye inbox nimba ari kumuriha nimba ari biki mugabo ijya nyifato yiwe twakwibandanya soko ego rero je ndibaza mu bintu cyambere nambe no bana guhamagaye ngana wewe ndakubwire cyari cyo kadahama ari kuba babiri tuvugane neza ukuntu tugiye gukora ubu mwarashimye ko mu bintu byose ko mubishaka ku mugaragaro reka tube nk'abatanzania cy'abanyarwanda ibintu byose babishaka ku marezo sosio reka natwebwe rero ubu hagira umuntu gusagira gatoya direct urumva tufise ibintu byinshi tufise amaprojet menshi wanashaka amwe ngomba ndayavugire nganyene mugabo ntaragera so mu bisanzwe n'ubyo twari kuba babiri murazi ko twungutse undi mukozi w'umukobwa twanaye sinavuga ko ari umukozi ni umukolege kuri jewe ni umukozi kuri boss je ni umukolege gusa ntibyakunze ko aba hano kubera wewe ngira ngo transport we yamugoye uburyo bwo kwiyunguruza kubera yakoreye kure amabisi muri no misi biragoye ibintu by'ibitoro cyo gituma boss utamubona ngaha anya je nanje iyo nakoreye urabona byashobotse ko nshika kare so cyo gituma kubw'uburuhe nashaka ko tugirirwa ko kugira ngo shobore dukwakwanye shobore gutaha na je urabona ko bunije buri ko buragoro urije hama
ikindi naco ndazi abakunzi banyishu media bariko baradukurikirana 100% kandi je ndabakunda amajambo make ndabakunda ukuntu badukurikirana kandi cyane cyane bajya abantu baca bashira ama commentaire ega ushize ijya commentaire mbi ituma nka jewe nyene television acavuga ati ibi bintu ko ngo biriko ragwira sa ibi bintu niba bizotuzanira ingaruka mbi cyangwa ibi bintu ni sawa umuntu abibandanyirizeho cyangwa ibwire gute amakomantere rero aradufasha kutwongera ivyumviro amakomantere niyo tuba tubona ko dufise abantu bafise urukundo aba usanga umuntu akurikirana ikiganiro cyangwa akurikirana filme yose igiye guhera atakomantere ashizeko je babo bantu vraiment nico kimwe n'ingene ugenda ukaraba igikorwa canje ni zero mugabo ushize commentaire utazi kwandika naho ugaca ushaka emoji basi urumva ko gutwenga cyo koreka umunezero ushavuye ushoreka niyo mpamvu abazungu bafise ubwenge bwinshi bazanye twa tuntu kubera ivyo hama rero nanikuze yego jewe naguye ngurikirana ibiganiro vyawe bihe mugema bicagiye mu maranye iminsi mugendana na ntare hari ama commentaire nyina bakubona kandi ndakuravye nawe wari umuntu atekereje urumva muri no miss ari ukuntu uguma wifata nabi gute hari ukuntu uguma ufata nabi uvugira hejuru mu invite attention hari abantu bakuze cyane badukurikirana hari abantu biyubashe badukurikirana urumva badukurikirana vuga ati ya televiziyo ni sawa kandi ni televiziyo y'Urwaruka bajya abantu rero bajya abantu bakuze nibo bantu twishimira cyane mu gihugu bati bajya muri abo nyene babatama badukurikirana abajya batama muri abo batama ntihazobura abantu batama babiri cyangwa bane bafise umutima uvuga ati tugomba dufashe iki dufashe Urwaruka ruko rakora n'umwete mugabo rugaca usanga inyifato yacu inyifato y'iteleviziyo igomba itwicira ibintu kandi ari inyishu dufise abantu bafise umutima wo kwitanga bitangira abandi rero je nazanye izina rya inyishu kubera iki nkeneye yuko je ni nabafise uburyo kandi ico kintu cyo ngumashimikira cyane umunsi uzo bafise uburyo uzogenda mfasha abantu batishoboye abantu bafise ibibazo ibintu nk'ivyo mugabo rero iyo vizo yanje kuko nguma nkurikirana ama commentaire iyo nkurikirana ama commentaire 100% cyangwa nkurikirana abantu basanga inbox abakozi bose nari kusha ndabirukana rero we naguhamagaye nga kugira ngire iki ndaguhe agasopo mu bisanzwe boss mu bisanzwe ntutwagora bwashavu bwa mbere jewe ngira ngo ibiganiro nahora nkoresha kenshi uramaze kubikurikirana gusa ndavye ibiganiro uvuga ko nitwaye nabi ni ibiganiro byarimo ibintu by'ishavu ngira ngo ikiganiro ca Nice aho novuga ko nashwanye cyane nuko nyene Nice yariko arazana ibintu bidasobanutse mu gihe twa tumufise kwa makenga na wene niho novuga ko navuze cyane navugiye hejuru mu bisanzwe umuntu yivugira buke buke kubera ufise umutwe urinda kiguma murabizi ko abivuga mu Kirundi gusa jewe mu bisanzwe siyo kamere yanje gusa ishavu n'ishavu kandi ishavu rikoresha nabi twari mu bihe bibi murabizi ntare yari yagize ingorane gusa ugasanga umuntu ariko akubwira ko amafyeta ntambi ari umuntu akuze ari umuntu ategezwa gutahura nka Nice dukorana wewe kuca avuga ibintu nkabijya imbere ya kamera jewe nuko nyene nifitiye n'amagara make ariko mukubita mboya ivyo kugwana nk'ubu itegeko ryamaze kugira ibintu byo kugwana vraiment kuri televiziyo yanje sinkeneye kirese ugiye kugwanira kuri indi televiziyo sawa apana kuri inyishu media si inyishu y'ingumu cyangwa ibiki n'ibiki y'umubiri w'umuntu no dukeneye abantu bafise indero dushaka kwitwara neza dushaka kiya kintu cyose kiza kugenda ku murongo cyangwa ko dusanzwe tuzwi mu bindi bihugu ko Burundi nico gihugu ca mbere gifise abantu bafise iki bafise indero ama rero nagomba ndakubwira ati je sinaguhamagaye kubera ndakwirukana ico ni ca mbere ahubwo je we naguhamagaye nga kugira ndaguhanure impanuro rero itware neza ifate nk'umuntu afise indero yararezwe n'abavyeyi apana ubifate nka babandi bamaze kwibona izina gusa directement na yaraje atekereje ari umwana yitonda sana mugabo sinzi icyatumye hahinduka naho baravuga ngo ni byabirozi sindavyibaza kabisa kuko ava yuko asara yari umuntu nyene ataragurika sana
urumva je ndibaza rero nta vyinshi nza kukubwira cyari ico nyene kugira n'abafanzi bo nyene nibo baca bafata bavuga ati hego nivyo cyangwa uyu mwana nazofa ahindutse kuko je nkurikirana amakomantere abakozi banyishu media kenshi nawe kuko hari ibiganiro bimwe bimwe byose nkurikirana bivanye n'umwanya ariko ndabikurikirana cyane cyane ivyo nkuri nofuma ndakuva audio kuko amajwi hajya niba bari afise akamaro cyane mu bintu vya entertainment gaca nkurikirana rero ziga commentaire nawe ndo basiro ndaraba commentaire zose biganiro byose ndabikurikirana avuga ati ni bien wapi dislike ni like ndakunda ama commentaire urumva nuko nguvuga rero uno munsi Nixray bahebi yake ndi kumwe nakuze nako ndamuhanura nk'umuntu ndiko ndabona ko yashaka kuba afise iryangeso ya ntare urumva ingendo yundi ravunura bizi ugerageze rero bifate nk'umuvi kwaza wewe urazi ko waravuye mu bave kwaza n'uburakora uragira kora urimba muri korali rero ko ugomba wifate nk'umuntu atazi ibyo ariko arakora atazimana icarico oya gusa mu bisanzwe boss mu bisanzwe dufata ibintu biri hayera kandi jewe wanashaka ndi umu intellectuel je narize nanari arize we twese je sinokoresha umuntu mbo sinovuga ko sinokoresha umuntu atize kuko wanashaka naje mfise amashuri make jewe narize ariko subivuga ati ngo kira muntu wese ngo uwize no afise indero cyangwa utize niwe adafise indero no biravana cyane cyane naho wavukiye bivana n'abavyeyi bawe ukuntu abavyeyi bawe baguma bakwitwararika bashaka kuvuga ati kanda mwigisha umwana wanje kuko ari abantu barize kabisa amashuri no kuminuza kaminuza byose mugabo baravye inyifato yabo ni ngorane bon intellectualité irafasha muri make gusa boss ngira ngo ugerageje kuraba ivyo dukora turakomerekera kuri tere ngira ngo mwarabibona turababarira mu kuri tere turakubitwa turafata uko twigombeye muri make uwo munagukubita erega aho kubise aho nyene arabanyumba 10 urashobora ati jewe umuntu niba kugira gukubite kwa swat bamubajije nabi swat wagiye giturumbuka niki wita kubaza nabi boss kubaza nabi niki wowe wita kubaza nabi uvyitiki kubaza nabi ni par exemple nk'ubu ugomba ucumbaza ati none ntamubajije ndamutu par exemple nk'ubu rero utafite ko amakuru cyane na munakurungitse ugacuvuza bavuga ati boss ngo umugore wawe yagiye ngo mbega umugore wawe mwashwanye biki kumenga urumva umbeya we ugomba winje mu vie privée yawe gusa n'amakuru Urose amakuru rero uzogenda ufise amakuru 100% kuko ari abantu babesha ari umuntu wo muri Saudi ashaka kuvuga ati ngo kuze ari umuntu yarangiye amahera ubise gusa amahera bati ngo uranshorera naje ngende ndamuvumbure waje bati okay ngo sawa ugaca usanga ujya muntu gusa agomba aconganisha n'ujya muhungu ngo ugende utoze ko amakuru ushiseyo ugaca usanga ni swata uwo muntu rero bazabe nka Jewe umbwira ati boss ngo ari umukobwa ari muri Saudi yarakurungikiye amahera ngo bimeze gute byovyo nare rero ikibazo ciwe naro yakubajije uko agaca kuvuga ngo ati jewe sindamuzi agaca gukubita ikofi urumva ko si bintu oya Jesse ndiko ndavuga muri kayo nuko nyene nico kimwe n'ivyo rero ari umuntu rero genda kumubaza ukafise ishavu nka zazindi za ntare agaca kumanagura agaca kufyatagura agaca kono umubiri n'ibindi no kugira urwane ugira uko byagenze gute gasikirobera ya turi mu kirobera oya urumva muri make jewe nta ibyo nandiko ndakora nta kamaro byari bifise umururo mwaya kugira ngo ndinde nkomereka urumva boss umviza mudutahure twebwe mudutahure iyo turi mu kazi naragwe n'amahera yo kugira iki yo kwivuza c'est vrai gusa gurena n'ujya mu bari pomni alcohol na dawadine byose hasize gusa gukomereka kwivuza ni kimwe gusa ubu babare ntibuca buhera wivuze urashaka ubaye buhera nyene urumva gusa rero ikintu gihari boss Jesse ndiko ndaharira kandi abakunzi banyishu media abo maze gutsitaza ababona ko James amakosa je vous en prie vraiment pardon I am sorry for what I have done but sinibaza yuko ubu unya ibi bintu ntare baramwirukanye c'est vrai kandi ntare sindiko ndamwagiriza amakosa cyane kubera ko a 50% arafise raison kubera ko igikorwa dukora boss nuko mwebwe muba muri mu biro muri ko murakora murundiye ko tubaza nibiganiro nuko muba muri mu biro ntimubona ama obstacle tuhura nayo kuri tere
hari ama obstacle menshi nunyigishe kuko nije nawe ndabagisha nkababwira ati rero kuri tiri bimeze ukuntu kugenda bizi ego ama obstacle twamaze guca je kuva muri 2016 niba 2015 manifestation gusa heze kwanza wanashaka rama image nigize gufata manifestation kera urumva nace ndabiheba kwanza nace ndabiswa muri 2016 kuva muri 2016 gushika ubu je vuga ati ngoma obstacle nibike experience aka experience ubuke ibintu by'ama TV online je ndabizi urumva rero mbye ati ama obstacle hana ama obstacle obstacle niwe nyene ushaka kuizanya ingorani ivyo nivyo rero ndakubwira narababwiye ati ni murondera ibiganiro biri professionnel murondera abantu bafite ibibazo mugende mu babazi vuga ati bimeze uku nimba ari umugore yahawukanye niwe cyane n'umuntu atishoboye rondera amakuru ne dukeneye n'amakunga ashaka kumenya ati mbega ibibazo birihe mbega mu Burundi bumeze neza uburundi bumeze gute uburundi bwacu ari abantu bafite indero nivyo tuba dushaka natwe rondera abantu bafite indero baje imbere ya kamera bisigure uvuga ati mbo niba arakantu k'ingwara ibintu nk'ivyo voilà niyo inyishu mede so sinyisho kugwana mani sinuturi mu kiroweri niyo mpamvu ibi by'abamenyesha amakuru mfuma ndabiheba ngashaka gusa amafilme y'abantu bakatuma bishira ngaho bakisha amafilme n'ibindi ivyo kugwana bibandanyije ukuna amera yanje ntanga kugenda bahembe si kwagusa nyuma je kurondera rero nashaka ko dufashanya nk'ugwaruka urwo akora ibi uko akora ibintu by'ubujournalism by'umumenyesha makuru ari abantu bagukurikirana ari abatama ejo urashaka kugenda ukamwitura ikibazo ufise bwa ati jewe rero muhira ameze uko ari umuntu agwaye ari umuganga ye ni kagahungu kakuze kakaduha amakuru meza yuzana umuvyeyi wawe sha ugaca usanga ugiye kuronga iki sponsor bivanye n'ingene bitwara neza muganga nkanari ahora kubita abantu afise ikibazo ashitse no ko muganga ari gebo cavuga ati ye ncagihungu nani cagitandero ibintu nk'ibyo mu bisanzwe bakunzi ba Inyishu Media bon ntacho mfise no kongerako mugabo gusa ivyo kongerako cyo ugenda umenye mwanzo na mwisho izosubira kwirukana umuntu iyo ndiko ndabona yifata nabi ibyo byo gusiva byo murabizi ko ari amande usivye gatoya cyangwa gacererwa amande ibyo byo ni ibintu biri sanzwe mugabo ndakwirukana ndakwirukanye bivanye n'iki kibazo no bakubwira ati byo gukwana n'ibiki biri muri contrat ariko ukimenye nabivuze n'imere y'abafanzi ba Inyishu Media zo kwirukana kandi na mahera zo ariko nuko nako amasezerano avuga amasezerano gusa tuvyihoze by'amasezerano bakunzi ba Inyishu Media kandi je icyo nzi gusa kuze niwave ugenda uca uvuga ati none boss ko ngo yagize uku byagenze gute uyahindutse s'il vous plaît uko twatumuze ubuzima burahinduka je ndabizi ejo urashaka kuba umubosi wanje je ndubone wagusakasira uno munsi nkene ko ibyo twe turakora bigende neza ejo nawe ubuzima bushaka guhinduka uvuga ati boss wa nge muntu yigeze kunkoresha reka naje ndamuhamagare naje yanyite boss ugaca usanga ibintu byose birahindutse ubuzima burahindagurika je ndi umuntu yishima kandi je ndibuka ko ejo ari ibintu bihinduka rero muri aka kamfise mwemere kwanza mugendera amategeko yanje kuko na jewe ninaza kuri biro yawe ubuzima burahinduka nizo kwa muri umujournalist ari guzo kugura ibindi bintu ngacanza kugusaba akazi ndabizi ibintu biri simple umukozi akaba umubosi wa wundi igeze gukoresha urumva ibyo birabaho kandi nivyo biravana urafise focus zawe waje gukora kuri je waje so bakunzi ba Inyishu Media ico nari kongera ko cari ico gusa nibaze yuko mwavyumvise ivyo boss avuze gusa jewe nk'umukozi wa Inyishu Media nditeguye gukora nkuko abishaka hama abona tsitaje noraske nyimburi kurankurikirana nasomye amakomantere benshi bavuga ngo nakubura indero jewe umviriza Inyishu Media yamaze kwigira nk'abantu mengo turi mu Rwanda turi muri Tanzania turi muri Nigeria n'ibindi ivyo bihugu byaramaze gutera imbere ku bintu bya entertainment ikintu cyose mushaka yuko mugishira ku mugaragaro kuri YouTube ku social media reka tugende kuri iyo nzira nyene ntakare nivyo bigezweho gerageze ico kigongwe urondera noraske nimba ari uzo kumugurisha iganiro nimba ari we urondera ya televiziyo yabo nimba urondera abastar bo nabandi urondera noraske umusabe ikigongwe kuri rezo sosio abafanzi bose babigeze kukubwira ati rabudusha twiwe rabinyene kamize bamenya ati wasabye ikigongwe bivye ku mutima si bya bindi byo kuvyaze ngo je ndamusavye oya wamaze gusaba ibintu kuko ama televiziyo yacu yarakurikirana musaba ikigongo bivuye ku mutima rondera abantu bose bigeze kugira nuze we nka nare yigeze kwigira ati je uje na eze yakize gusavya ibintu byo gusazi yacavuga ati je ndarokose uje nimeze neza ugaca usanga kandi yagiye kubisubira ivyo bintu ce n'est pas si ibintu byiza urumva rero gerageza rero
urashaka kumusabira ngaho ikigongo umugabo saho aje avuga ati nubu hypocrite urabona ko ntare ryari twaramo cyagi two twagira ikiganiro ntarakubita na Ninoras kiye cyarambabaje sana urumva kandi tumutelefone yage nyine urumva amajambo yavuze ati ngo wako naje sino musabe ikigongo yani yashakaza yajana naze cyane areke ntari kandi ndamwunikirane na rumoganywa na nzoganywa sinzi ko ari gusaza ivyo byose je ni umuntu nkurikirana bati aba bana nibiki baruzi inyishu media wabayiruzi ko jewe since so bakunzi ba inyishu media jewe nkuko abivuze Noraske nzomurondera muvyara wanyu murazi ko mpora ndabahuza n'abantu benshi gusa no munsi je nzoba ngiye kwihuza na Noraske kugira ngo ndamusabe ikigongwe narumvitse abantutse kandi merci sana ku bitutsi byanyu mwarantutse sana mo fait rien mais ntakundi kuba mwarantutse kuba mwarambwiye uko mushaka muramfata uko mushaka muranyita gahungu muranyita uruzingo muranyita nta kibazo gusa ndabashimire gusa ku bitutsi byanyu je suis chrétien nshima muri byose wanashaka Noraske tuhurira muri byinshi n'umuririmbyi nanje ndumuririmbyi turaririmba twese donc twashobora no gusabiranira ikigongo ahandi gusa nkuko mubishaka mushaka ko ibintu byose mubibona imbere ya kamera zo murondera tuje imbere ya kamera ndamusaba ikigongwe kandi ujya no mufrere ndaza zombabarira so boss ndabashimire cyane kino kiganiro kibaye ikiganiro kinduhishije kurusha n'ibindi nakoze ku mutaga gusa dufate yuko coba kirangiriye nga je byaheze ariko je kenshi sumuna YouTube sana ariko sigenda ikunda gusumba Facebook na Instagram afise TikTok yanje yanditswe ko nyene X-Ray Bam Burundi afise Facebook X-Ray Bam page X-Ray Bam Burundi nkabafise kandi na afise YouTube yanje personnel yitwa X-Ray Bam Burundi mesi nkunda kugira urumva kuko naho nogira na mabende sana ariko rero nagomba nk'abantu bifuza ko twagira iki twaguma tuyaga n'ibindi go following ako je umuntu rimwe narima ama stress yanje ndayakora muri ibinyene kuri YouTube n'ibindi kwanza zorondera amahera tugire ibinyene tugira live muragacateramira gusa kuri nani kuko je umuntu atera inkuru cyane bikunze je ni ku ama stress ari ukuntu mbashaka ko noyaga n'abantu no kuri TikTok yanje umuntu aza gukurikirana TikTok yanje X-Ray Bam Burundi usanga nifise aba followers benshi 47,000 43,000 followers TikTok mu Burundi rero mu bantu bafise abantu benshi sinura gusa kuyipostinga ko cyane kandi ubwo nacisura kuri Facebook cyane ndi mu bambere kuri TikTok X-Ray Bam Burundi kuko nafise utugenegene nshirako n'utundi je ndi umuntu nyene umbonye kuri TikTok uvuga ati ugene umuntu canke nagahungarema je ndi murasaragurika sana ariko nk'abantu nyene ubu je ndabona YouTube nayo ndiko ndayimenyera bukebuke namwebwe rero bisakuru umuraliste nimba ari abantu badukurikira bari hanze y'igihugu aba diaspora vraiment niba kubona gusa avuga ati kuzaraje kuze n'umuntu atyohera apana kuzaraje n'umuntu adushavuza ibyo je ndavyanga ofunga basi bakumenya kunzira kwizina giza aho kugukumenya ku kandi kantu kabi nyene uvuga ati kanaka nararaje kira muntu wese ambonye gusa ikiganiro ca ntare uvuga ati cya gihungu kije kukubitana iyo nizo mugabo bati baramubonye X-Ray bahebi yake araje kudutwenza cyangwa araje kuvugira iki wose wari umugambi wanje muri make nimba byarashitse nkavuganisha umuntu kuvyuka nabi birashika kuri Noraske jewe sinari numva ameze neza kandi bon muri make urazi umugenzi so jeje ndibazana jeje genda ugire ucutaha mugabo cyumusigira urya munani arabe ego ngira ngo aba editeur bari ngaha bashobora guca babikora bakunzi ba inyishu media rero ndabashimire jewe ndatashe nari numva ndarashe bon umunsi mwiza warurambiranye boss turi kumwe rero Kata jesi na pidi kipindi. Bro kwa mongo wingi. Uraki sema nasemaga.